Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Yes, bakuza wa Top TV mumeze neza, twe tumeze neza kabisa, turashima. Tubipfuriza umwaka mushasha na Noheli nziza. Yes, umunsi twatembeye kuri mess. Amahoro. Yes, sinzi ko utangura wibwira abakunzi ba Watch Top TV nubwo bakuzi bakumenyereye nubwo kabiri kuri mayi. Ego. Aranzi mugarukanye subiremo mvuge jewe nitwa Lionel nje barikanuye abandi president wa equipe Giga yeje gutahukana intsinzi. Nkaba nongera mfasha mu byo gukoca. Ego ko umukoci wacu bamaze iminsi yarafatiriwe. Ego jafasha gukoca mugabo dufashanya turi babiri avec mon vice ego. Lionel tusaze ngahanye muheje gukina tubwiye ko mu mutwa y'igikombe twanabonye mu manuzani waratanga ubushimwe mu marosi gikombe ku munsi mwahujwe n'iki kubuheruka twaheruka yari championnat muhiga mu equipe zo representer intara kandi kari muri marose n'amahigwe yo gusinda n'ubu muheje gusinda mwari mubiko uyu munsi howe. Ok, uyu munsi uri spécial, c'est championnat, ni tournoi yabaye kugira dushobore kwifuriza umwaka mushasha twongere twibuke abahisi bacu badufashije cyane mu mupira wa basket. Abo nabo n'uwitwa Désiré Masabo baramuzi n'umunyamwinga ngaha yarabaye president association. Hari n'uwitwa Rukundo nawe nyene yaradufashije gose. Hama hakaba rero n'uwundi witwa Clet wowe ngira benshi ntibamuzi yitavye Imana haraciye igihe mugabo nawe batumye inkino zisura kugira kanovera muri Muyinga nawe ari imwe ari mu promoteur bavyo. Ati mwahuje umwifurizanya umwaka mushasha munibuka bamwe batagihari bamaze gutabaruka mugabo bafashije mu terambere rya basket mu bajene mu isi. Uri haba niki kintu ukoresha kugira ngo misoso wa musinda rero? Ikintu nkoresha kinini ya sikini ni twese n'abamambre n'abakinyi n'aba coach bidisponibiliza bakarondera uburyo bwugirisha ama entraînement bakarondera que ce soit matériel moral na la fois pas consigne hama n'aba responsable mwese agakora responsabilité yose afise bituma rero umugwi guba wogaye hose bituma umugwi guba upfunze hose ku buryo ata kibanza kinyeganyega byo bituma la cohésion de l'équipe ituma ishaka consigne ugasanga c'est un résultat mwakoreye kandi mu merita. Ego gutsinda rero biva ku ivyo bintu cyane cyane. Ego n'ubuhinga bw'abakinyi. Ego okay, uyu mwaka wa 2020 turabona uraheze mugabo championnat national dukina ni edition 2020-2021. Donc urumva iyi edition urumva ntirahera bisigura yuko rero championnat national tukitegura ne tugiye twitegurira ubunye iyo donc ni nka tournoi iciyemo sino imyiteguro twababwiye yuko championnat national tuzakwitegura duserukire neza intara ya Muyinga. Nivyo turimo turategura abakinyi naka gatuma basubigira entraînement bituma basubira guhura n'abakinyi bakipima bakaraba niveau bagezeko par rapport bigatuma donc qui entraîner pour ce championnat national bigenda neza. Donc niyo miteguro tukirimwo tumobiliza les fonds tumobiliza abakinyi tumobiliza staff technique tumobiliza kugira bizogenda neza mwiyo championnat national. Yego byo twamere n'ibijya nyene tuzokora ibyo dushoboye kandi turazi ko tuzoshika kure neza cyane. Reka ndangiza nakwipfuriza umwaka mushasha. Mwaka mwiza twese. Dipfuriza intsinzi nakugenda bigenze neza no munsi urumva. Yego ku batatuzi ni Giga ico bashobora gufasha ico ushobora
gutuma ko hari na academy tugira tutangurira basket y'abana bato bato ku buryo nko mu myaka nk'ibiri nko nababwiye twihangire ko mu myaka nk'ibiri tuzoba dugeze kure. Donc umuntu wese abarabe aka video akaba afise umwana ashaka kwiga basket ashaka kuzoteza imbere imyaka iri imbere azotwegere ndi ngahi Muyinga ntazobura umuntu ajiga ngahi Muyinga atwegera abana bato bato nibo dukeneye ku buryo tubafoma bazage hama bagire les fondamentaux niko bazita muri basket ku buryo bashobora gutera imbere hama duteze imbere Muyinga twese hamwe. Katubirangize tubipfuriza amahirwe menshi mu byo mugiye. Koze cyane namwe mwamu tuba hafi. Yes, gumana natwe muraza kuma mumenye bikurikira. Nyakubahwa musanzwe mufatanya na komanda ujejwe diviziyo ya 3 bwa muri akarere, banyakubahwa bavyeyi muri hagati yacu, ba perezida bama club mwahiganywe guhera ejo, bakinyi bavukanyi mwese ngaha, tugire Kristo nitugira amahoro, iterambere rya basket ngaha Muyinga. Nkuko wadutije akanya yabivuze, ni twebwe bashinze gutunganya urubanza. Ibintu bitatu: ubwa mbere ukwifurizanya umwaka mushasha, badufasha bamwe badufasha kuva kera mu iterambere ngaha basket ngaha Muyinga. Ibyo bakoze bikora inka byo kuri niturashika aho hantu bashitse, ariko Imana baduhezagira aho bari. Ubwa gatatu rero mwabonye ko gwara ubukino benshi mwabonye mwashanije, hakabamwo n'amapri n'amakupe na kupe mwayibonye. Byukuri n'ubwo rubanza rudukoranije ngaha. Nicyo gituma bwa mbere ntaza kuvuga byinshi uko ijambo rya president wa association afise waritumye araza kudushikiriza, yafatiriwe aratubwira iyo ari ngirango sindinda kubivuga. Jewe mfashe ukanya kugira gusa ntumbereze uko ibintu bizava bigenda. Urubanza rwateguye umwanya muto, ariko turashima rwose abantu benshi bitanze. Bamwe turaza kubashimira biciye mu biboneka, abandi nabo tubashimira biciye mu majambo, kuko ntitworonko tubivuga uko mwabikoze mu mwanya muto. Mwatweretse by'ukuri ko mwizigiye komite yashinzwe gitunganya urubanza. Amanota ngari mu mza kuyaduha, byagenze neza, muravuga muti byagenze neza. Jewe nta byinshi nza kuvuga, ngira ndababwira ukuntu biza gukurikira. Ubu nyene dusaba ko president wa association aca afata ijambo kugira ngo atubwire iryo umushefu yatumye, no kuvuga ijambo rya association. Ahejeje ca dusaba umwe mu baserukiye abavyeyi babakinyi bose mubona bari ngaha ashikiriza ijambo nawe nyene kuri umunsi mukuru wo kwifuzanya umwaka mushasha, kwibuka abavukanyi bacu nadondaguye. Turaza gusaba kandi umwe mu bavyeyi babo bantu navuze abaserukire, agira icyo avuze kuri uyu munsi udasanzwe kuri twebwe muri basket ngaha mu ntara ya Muyinga. Ibindi turaza kubabwira, ariko amajambo aza kuba ariko agenda arangira. Ubwa mbere rero jewe ko nyifisira ijambo ndabifuza umwaka mushasha. Umwaka mushasha mwese. Jiga umwaka mushasha. VBC umwaka mushasha. Kazoza umwaka mushasha. Abatumire bahire, abavyeyi bacu umwaka mushasha. Mukama n'abahezagira murakoze. Mpagurutse ngaha au nom de l'association de basketball de Muyinga. Le président a empêché
ariko ni igipakara niko bavuga mu Burundi. Rero l'association de basketball do Muyinga yaragize iciyumviro kimaze nk'imyaka nk'ine, byabaye umugenzo twama dufata igihe cyo kwifurizanya umwaka mushasha mu mpera z'umwaka. Ubu rero twarongeyemo ikindi ciyumviro, turavuga duti twebwe ngaha anye muri association ya basketball do Muyinga hariho uko yatanguye igenda iratera imbere, intambwe yahereye ko niyigeze ko naho ishaka kuzogera. Tukiraho tuvuga duti none intambwe yatanguwe n'abande, mbega tuzomenya twahereye he, tumenya tujahe. Rero twaca dusanga hakenewe ikintu nyamukuru cyo gushimira abantu bateje imbere basketball ngahe Muyinga, aribo batanguye gutwara association ngahe Muyinga. Dusanga hariho abo Imana yahamagaye, mugabo tutireka dushimire abo bantu. Twaciye dutegura uku kwifurizanya umwaka mushasha, harimwo no gushimira abo bantu. Ariko nkuko le président wa comité d'organisation yabivuze, hariho n'abandi tuza gushimira. Rero uburyo bwo gushimira umuntu, aho bishima bivuze, aho bishima ku mutima, uko tuza kubikora muze kubishima uko. Hama rero ijambo le président de l'association yantumye, yambwiye ati association irifurije umwaka mushasha w'ibihumbi 2000, akayifuriza gutera imbere, akayifuriza no kuduza urugero rwaho bageze, kugira n'izindi ntara duhiganwa twisununure, nitwame dutambira ngaha anye hamwe wamusanga biherera muri iyi championnat local, dusohotse tugasohoka tugarutse. Dushaka yuko twogira intambwe ije imbere. Icya kabiri l'association isaba abakinyi, irifurije umwaka mushasha urugwaruka rukina, n'urwaruka rumwe rukiri mu mashure, igwifurije gutera imbere mu mashure, rutera imbere mu mashure, rutera imbere no muri basket, rugira urugero rwiza. Hariho urwaruka rutonya association irabakeje ku ntambwe mugeze ko, ikanataho ikeza umushinga ntahe master ku kuntu yitanga atiziganya muri encadrement y'uko rwaruka. Nabasaba mu mukomera amashi. Hama association abandi shimira, irashimira abantu badahengeshanya kudufata mu mugongo. Abo nabo sinovuga umwe mw'izina ryiwe, yanda bashimire muri rusange. Dushimire uwo twikoze ko tuteregejo turiko dutunganya urubanza, hama nawe akatwitaba. Uko yatatwitaba twotanje twirorera. Nagomba mwikomera amashi. Rero ubunye nagomba sabe umuntu yoba afise le certificat d'honneur twateguriye abo bantu, amere nkuza aregera hano kugira tuze turaraba abozi bashikiriza. Nagomba guruke ashikirize certificat d'honneur abasigwa ba veterans.
ndababwire ibyanditse kuri iyi certificat d'honneur handitse ko décerner le certificat d'honneur à la famille Ngendabanyikwa Terrasse en guise de sa contribution au développement du sport en général umuryango wa Crete. Nyene handitse ko Association de basketball de Muyinga a l'honneur de décerner le certificat d'honneur à la famille Nibaruta Crete en guise de sa contribution au développement du sport en général et du basketball en particulier. Aze ashikirize certificat d'honneur la famille de Ferukundo. L'association de basketball de Muyinga a l'honneur de décerner le certificat d'honneur à la famille Rukundo Jean-Claude en guise de sa contribution au développement du sport en général. La famille Fedezire Masabo na wari unyene Lionel ayishikirize Lionel handitse ko l'association de basketball de Muyinga ABAMU a l'honneur de décerner le certificat d'honneur à la agomasa monsieur Ziadine haje kure umuntu qui a pour contribuer kugira aya mapri aboneke coupe n'ibindi bintu byinshi tutovuga nga afasha imukino wa basketball ngahi Muyinga yaba mu bana yaba mu bavetera nta na hamwe atangwa gufasha umuntu witeka wo gushimigwa handitse ko ABAMU Association de basketball de Muyinga et sa contribution au développement du basketball à Muyinga. Mumukomera amashi. Tuhejeje gushimira abanye twaye ama certificat d'honneur kwizina ryanje no kwizina rya association nagira nshimire umuntu wese yashoboye gushika ngaha abari mu nkino n'abayemvite mwashitse ngaha. Nkavuga rero uko ndiko ndabashimira ndabashikiriza n'utu tunyobwa muri ko murasoma mudushire ku mutima ushima twavuye mu buryo bwanyu no mu buryo bwacu ntitugongeza ruhari turabongera hama ibirori bibandanye bikenewe yandi majambo arabandanya murakoze. Gushimira abavyeyi barekura abana babo bakaba baherekeza kugira ngo umwana akine. Je nibaza yuko ni education nziza ku mwana kandi bituma amenyana n'abandi bigatuma amenya n'ubundi bwenge. Ni byiza cyane abavyeyi murakoze cyane kandi muzobandanya. Ngahindukira ku bajene n'abamwe jene
nkababwira nti uyu munsi mubonye bajya batama bariko barakina ejo canke na jewe sindasaza cyane ariko kubera dukinana ni kubera natwe twabikuye ahantu bakuru bacu baratweka ko tuteza gukunda umupira kandi tugakinana n'abakiri bato kugira bajya bakiri bato nabo bazokinane n'abatoyi babo ni cycle biza kumenyana kandi tumenyanye neza nibaza yuko icyo nabasaba cyane nuko uyo mutima mubana ama tukadevelopa cyane urukundo mu mukino yego turakina kugira ngo turyoherwe mugabo hari urukundo cyamo rutuma tubaho neza nibaza yuko byose turabishima na cyane turabishimira Imana niho nagira ngeze nkashimira abaorganisateur nkashimira bitavye urubanza nkashimira Imana cyane dushoboje kuba turi ngaha murakoze